iterambere mu gihugu urazi no na leta kudutwara ku ishuri no kutwitangira kira kintu nuko ibishaka tuzibere inyungu ego wowe uvuga iki kuri bajya ba jene ubu basigaye bikubitira amadroge bisigaye binwera urumogi kugira isigara inzoga ari kintu ciwabo ubavuga kuri iki kandi mu gihe leta yarabungitse ku ishuri inzi yuko aribo bazoza batuviremo inyungu kino bavuga ko ahanini ni bumviriza ibihaye biravugwa ni kuvuga ijambo leta ikunda gucisha mu kanwa ni kuvuga kazoza keza kari mu rwaruka kazoza h'igihugu kari mu rwaruka rero mu gihe batanguye kuza baranywa ibyo bintu biboreza ahanini baze ko bivana n'ubuzima tugezemo bwo kwihebura nimba yajeje mu mashuri akabona yarasesaguye amahera kugira yige amaze kumara amashuri abone ntacyayinjiza cyumenga yaracitse intege abaye uwundi muntu acatangura kunywa izo nzoga ziyayura umutwe mugabo ariko siko bikwiye kugenda ni kuvuga amaze kuja mu ibyo bintu abahaye yicana kandi kazoza kariko kararuka ni kuvuga bajya abandi bana bahaye barakura bavuye ku mashuri bahaye bari kiri mu mashuri mato mato babonye ujya mukuru wavyo hayaragira abahaye baca intege ntabahaye yica intege wenyine ni kuvuga abahaye yica kazoza k'igihugu. Ego Claude niki twokora kugira ngo abajeni bahaguruke bavye hasi bakorana umwete barondere ubuzi bakore utuntu twiwabo kugira ngo biteze imbere canke bake ingurane muri leta kugira ngo bakore utwiwabo ejo natwe twiteze imbere icyo umuntu yokora ahanini no guhindura ivyiyumviro hanyuma rero duhinduye ivyiyumviro nibaza ibyo kurondera ubuzima kugira turondere kazoza keza leta irabidufasha mu binaniranye twe bitunaniye leta irabidufashamo leta ivuga iti turondere imigambi twokora yo kwiteza imbere hama tugende batangiye abantu bitagenze uko naho ibintu byo gukora uvuga gusa abantu bubu barakengera igihugu ni uvuga naho mu 1010 ati David ukuntu wotangura urangure nk'ibitoki uzurashora imihwe ntashobora kubikora vuga ati n'amafaranga make mugabo se amafaranga make urangura igitoki no munsi kizorangura imene urangura impene uzorangura inka ni uvuga nibuguruke mu mitwe bareke kuguma bavuga ati ngo twebwe tuguma bwa buzima bwo kwicara mu biro narahejeje amashuri rero narahejeje amashuri ngomba gukora kijya kintu nigiye ubu ntibikibaho na leta ivuga iti nimuraba ukuntu mwibeshaho muzofashe leta none mumba bategeye leta nayo leta kandi bategeye ntibishoboka nibaraba ibintu bakora bizobateza imbere kandi mu gihugu biriho kandi birashoboka bareke kwihebura bareke kuja mu bintu bidafite akamaro bagumane burya bumenyi baguronse ku ishuri babukoreshe mu kwiteza imbere. Ego guys mwumvise ngo wewe urindiriye leta ize uguha akazi mu gihe leta nawo irundiriye kukuronka ko inyungu nta kintu ngaho urahiyumvira nta nyishu uraharonkera. Ego guys Rwandanye mudukurikirana ndibaze ibiganiro byacu ntibiza kwigira bicikira ngaha tuzokwama dutanga impanuro kuri umuntu wariwe wese ahazoba ari hose uzokwama uronka inyishu mu byo ushaka. Claude wakoze cyane kutumira umutumire mwiza no kudushurira ibibazo bike twari dufise kandi bifite akamaro. Nibaze yuko buri mujene kanje ahari hose yanyumvishije kandi nibaze agiye kuzovyitondera abishiremo inguvu akura amaboko mu mpunzi dukorere igihugu cyacu. Wakoze cyane Claude kuza. Nibwo namwe murakoze. Ndabashimire namwe mwadukurikiranye kuva aho twatanguriye kugeza naha ya masaha duhejeje iki kiganiro cyacu kanguka jijuka mubandanye kudukurikira ni Excella nifasha mukaba muri kumwe na Jean Claude. Murakoze cyane mugire umunsi mwiza. If I use